Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese. Ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibi biganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Ejeni, mwaramutse abaduteze amatwi muri aka kanya. Turayahera muri Mali. Abanyemali batari bake ejo bazindukiye mu myiyerekano mu gisagara ca Bankase hagati muri ico gihugu, basaba leta kubakingira inyuma yaho abakekwa kuba abajihadiste biciye abasivili 132 n'abandi bashobora kuba bariyongereye kuri abo mu bigwati vyo hafi y'ico gisagara. Leta ivuga ko umuhari witwaje ibigwanisho wabo mu bwoko bw'abafulani witwa Katiba Masina ari wo wagandaguye abo banyagihugu. Umutegetsi wo ku mutumba byabereye ko atashimye ko amazina yiwe agaragara, yavuze ko hashobora kuba harishwe abantu barenga 200 hamwe n'abanyurujwe biyongereye ko. Yavuze ko batari bwigere babona ubwicanyi nk'ubu muri Mali, agasaba leta kugira ico ikoze kugira ibakingire. Perezida twara Mali muri iki gihe Colonel Assimi Goïta yarashinze imisi 3 yo kugandarira abo banyagihugu, kandi leta iranarungika abashikiranganje 4 ahabereye iryo bara. Abategetsi bo mu karere ubwo bwicanyi bwabereyemwo bavuze ko abajihadiste bari ku mapikipiki bakikuje imihana y'abanyagihugu, bica abagabo benshi mu mpera z'indwi irangiye. Bavuga kandi ko baturiye amabutike y'abanyagihugu, barasambura amazu yabo kandi biba n'ibitungwa vyabo. Gushika ubu nta muhari n'umwe uremanga ko ari wo wakoze iri bara. Muri ako karere nyene muri Burkina Faso, umusirikare arongoye igihugu muri iki gihe ejo ku munsi wa kabiri niho yabonana na perezida yakuye biciye muri kudeta yabaye uyu mwaka. Ibiro vya perezida vyavuze ko ibiganiro by'abo bategetsi byari bitumbereye guhwamika icuka kibi ca politike kirangwa muri ico gihugu. Roque Marc Christian Kabore yakuwe ku butegetsi mu kwezi kwa mbere, yaraherekejwe muri ivyo biganiro n'uwundi yahoze ari perezida w'ico gihugu nyene Jean Baptiste Ouédraogo mu mubonano wabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu muri Burkina Faso. Abagabo batatu baraganiriye ku bibazo by'umutekano, ingene ubutegetsi bw'imfatakibanza bwotunganywa hamwe n'ibindi bibazo by'inyungu z'igihugu. Presidence ya Burkina Faso yavuze ko yabaye intambwe ya mbere mu bikorwa bizokorwa bitumbereye kugarukana icuka ciza ca politike muri Burkina Faso. Hanze y'umugabane wa Afrika, hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi leta ya Amerika ivuga ko kubona Uburusiya buvuga ko abanyamerika 2 bwafatiye ku rugamba muri Ukraine bashobora kwicwa ari ibintu biteye amakenga kandi n'ubwoba. Umuvugizi wa Presidence ya Amerika John Kirby yabivuze inyuma yaho umuvugizi wa Presidence y'Uburusiya Dmitry Peskov abwiriye amesha makuru ku munsi wa mbere ko abo banyamerika 2 badakingiwe n'amasezerano y'i Geneve ku mbohe zo mu ntambara. Abanyamahanga batazwi igitigiri barimwo abanyamerika barinjiye muri Ukraine kuva aho Uburusiya buteye ico gihugu mu kwezi kwa kabiri, bagiye gufasha abasirikare ba Ukraine. Ubushikiranganje bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu ku munsi wa kabiri bwaremeje ko hari umunyamerika agira 2 yiciwe mu ntambara muri ico gihugu ca Ukraine. Muri Amerika kandi Perezida Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ategekanya kuzoganira na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping. Ibi biganiro bizoba bitumbereye gukuraho amatagisi Amerika yashizeho ku bidandazwa biva mu Bushinwa kugira agabanye ibiciro byarenze urugero muri Amerika. Perezida Biden avuga ko isango iki kiganiro kizobera ko itaramenyekana, ariko mu mpera z'indwi irangiye yari yavuze ko bagiye kuzovugana vuba.
abo bategetsi baheruka kuganira ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu igihe Perezida Biden yagabisha Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa ko atohirahira ngo afashe Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Amatagisi yashizweho ku ntwaro ya Perezida Donald Trump yari ku rugero rwa 25% ku bidandazwa by'Ubushinwa bifise agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari. Ibiganiro byari bitumbereye guhana ico Amerika ivuga ko ari ingendo yo kwikunda y'Ubushinwa mu bijanye n'urudandazwa hamwe no gukingira amahinguriro y'Abanyamerika. Nayo muri Irani, raporo y'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yemeza ko igihugu ca Irani cagandaguye abantu barenga 100 mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka. Mwijambo yashikirije imbere y'akanama ka ONU kajejwe kubahiriza agateka ka muntu i Geneve mu Busuwise, icegera c'umukuru wako kanama Nada al-Nashif yavuze ko ibitigiri vy'abantu bicwa na leta ya Irani birushiriza kwiyongera. Mu mwaka wa 2020 leta ya Irani yishe abantu 260 mu gihe mu 2021 bashitse ku 310. Muri abo harimwo abagore 14. Nashif avuga ko igihano cyo kwica kibandanya gutangwa muri Irani ndetse no kuvyaha bidakomeye cyane kandi atanimanza zibereye ziciriwe abo bantu. Aloyize Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu mujyi wa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa kabiri hateraniye inama y'umutekano igamije kwamagana imvugo zibasira abanyekongo b'abanyamurenge. Tunapinga zile ujumbe zote zenye kupitia mitandaoni kwamba kabila mojawapo lishambuliwe na watu wauawe, watoto kama vile wamama. Kabila zote zimesema kitu hicho hapa Uvira hatukitaki. Kila mtu aishi Uvira kwa amani. Uwonikiza Muhato, umuyobozi w'umujyi wa Uvira, ahamagarira abatuye uwo mujyi kwamagana abahamagarira abandi kwica. I Kigali mu Rwanda hakomeje inama y'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Izi nkuru hamwe n'izindi radio yanyu Ijwi ry'Amerika bateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye gukomeza ibiganiro byacu ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. I Kigali mu Rwanda hakomeje inama y'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Ejo kwa kabiri hatangiye inama y'ubucuruzi n'imari yahuje abayobozi mu nzego za leta, abanyemari n'abikorera ku giti cyabo. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi afite inkuru irambuye. Muri iyi nama urubyiruko rwabaye ingingo yibanzweho n'abayobozi bahuriye mu biganiro byo kuri wa kabiri byibanze ku gutegura hazaza hasangiwe mu bihugu bigize Commonwealth. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda niwe wari umushyitsi mukuru muri iyi nama, yitabiriwe n'abandi bayobozi ba za guverinoma barimo Minisitiri w'Intebe wa Bahamas Philippe Davis, umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland n'umuyobozi w'akanama ka Commonwealth gashinzwe inganda n'ishoramari Jonathan Marland. Afunguriye inama, Perezida Kagame yasabye ibihugu bigize Commonwealth guharanira ko iterambere rigera kuri bose, aho kuba bimwe byakomeza gutera imbere mu bukungu ibindi bigasubira inyuma. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibihugu bihuriye muri Commonwealth byakabaye bihuza imbaraga. Muri Commonwealth dusanzwe dufite byinshi duhuriyeho, rwaba ururimi, bwaba ubundi buryo bunyuranye ubw'imicungire y'imari bwadufasha gukora ishoramari, guhahirana twese hamwe. Rero navuga ko hari intangiriro nziza bihagije, ariko kandi dukeneye kurushaho kuyinoza. Dukwiye gukomeza guharanira ko igihe tuvuze Commonwealth dusobanuye koko Commonwealth. Umukuru w'igihugu yavuze ku kamaro ko guteza urubyiruko imbere rukazamura umusaruro ukenewe mu gihe kizaza. Perezida Kagame yumvikanishije ko inzego zifata ibyemezo zatangiye gutekereza ibyo zikwiye kuba zikora
rukorana n'urubyiruko aho kubirukorera. Perezida Kagame yavuze ko urubyiruko niruramuka rubonye uruvugiro rukagira n'uruhare mu birukorerwa n'ibikorwa muri sosiyete muri rusange, hari amahirwe menshi y'uko ruzatanga umusanzu ufatika. Muri iyi nama umuyobozi wa Banki y'Afurika itsura amajyambere Badi Akinwumi Adesina yasobanuye ko by'umwihariko urubyiruko rukeneye gushyigikirwa, imishinga yarwo igaterwa inkunga mu guharanira kubaka ubukungu bushingiye ku bitekerezo n'imbaraga zarwo. Rumwe mu rubyiruko rwo mu Rwanda rugaragaza ko rwishimiye ko rwahawe umwanya mu nama rukabasha kumurika ibyo rukora. Curuza ibintu bya made in Rwanda, ibikapu, amashati ya Kinyarwanda, Masai, produit navuga ko ikunzwe cyane n'abanyamahanga. Akenshi ni zino produit ziriho icyo twakita imigongo. Urugero nk'ino mipira nambaye, aya mashati ubona bariho ibintu by'imigongo bya Kinyarwanda, akenshi ni ibintu byo mu bitenge nyine bikorerwa cyane mu Rwanda. Iyo babonye ikintu cy'umugongo kabisa bakitabira n'ahantu handitseho Rwanda. Urabona umupira uri umugongo ariko hariho nk'ingagi. Iyi nama uko bigenda kose igomba kudusigira agatubutse. Iyi nama y'i Kigali iteraniyemo abantu bagera ku 500 baturutse mu bihugu bibarizwa muri Commonwealth higanjemo abacuruzi. Abaturutse mu Rwanda bumvikanisha ko bagiye kwigira kuri bagenzi babo. Uyu ni Sina Gerard ufite uruganda Urwibutso. Icyo ngewe by'umwihariko ndakora nuko biriya bihugu byose harimo abarya urusenda kurusha ubwo nshatse kuvuga akabanga. Bose ngomba gushyiramo imbaraga, dore ko mfitemo na stande hariya, imbaraga kugira ngo aho ari bo bose ushobore kumenyekanisha product dufite ni made in Rwanda, ariko by'umwihariko tukagira n'amasezerano y'ubufatanye kugira ngo dutangire tuboherereze, kuko akabanga nta gihugu kitakagira, nta deni ritagakoresha. Ibyo ni kandi mvuga akabanga n'agasimba gasize ndetse n'akarusho n'ibindi byose dukora muri entreprise nationale. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland yavuze ko uyu muryango ufite abaturage barenga miliyari 1,200,000. Ibihugu bigize uyu muryango bikaba bifite umusaruro mbumbe ugera kuri triliyoni 13.1 z'amadolari, ndetse bikaba byitezwe ko mu myaka 5 iri imbere uzazamuka ukagera kuri triliyoni 19.5 z'amadolari. Tubibutse ko inama y'abakuru b'ibihugu bagize Commonwealth izatangira kuwa 4 w'iki cyumweru. Hagati aho abayobozi bamwe b'ibihugu na za guverinoma batangiye kugera mu Rwanda. Biteganijwe ko igikomangoma Charles w'Ubwongereza agera mu Rwanda kuri uyu wa 2. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukivuga kuri iyi nama y'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza igeze ku munsi wayo wa 3 i Kigali mu Rwanda, ejo banatangiye inama y'ihuriro ry'amashyirahamwe yigenga yita ku neza y'abanyagihugu. Pierre Claver niyo nkuru akomeza inkuru. Abaserukira amashami yigenga n'imiryango idaharanira inyungu za politike mu bihugu bivuga ururimi rw'icyongereza bigize umuryango wa Commonwealth babona ko atamuntu n'umwe akwiye gusigara inyuma mu iterambere ry'ivyo bihugu. Aha abashimikirwa ko cyane n'abagore, abana n'abagendana ubumuga butandukanye buboneka n'ubutaboneka ku mubiri, ndetse abo bagendana ubumuga muri uwo muryango w'ibihugu 54 bemeza ko basigara inyuma mu migambi y'iterambere igenegwa abanyagihugu, kandi ko mu bihe by'ibiza nk'igihe c'umugera wa corona n'intambara bibagirwa akaba ari bo bahasiga ubuzima kurusha abandi. Richard Raiza n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abagendana ubumuga muri Commonwealth yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Ati ntibyoroshe kuko ari inzitizi nyinshi zituma dukumirwa, agateka kacu ntikubahirizwe. Bamwe batwita ko ataco dushoboye canke ko turi bantaho nikora, ariko sivyo na gato. Ni naco gituma ibihumbi n'ibihumbagiza muri twebwe bagendana ubumuga bapfa ku mwaka kuko tutitaweho nk'uko vyategerezwa. Natwe dutegerezwa guhaguruka tugahangana kugira ngo uburenganzira bwacu bwubahirizwe. Nko mu bihe by'intambara canke ibiza, abambere bahasiga ubuzima ni twebwe. Muri corona incanco twazihawe ubugira 2 canke 3 inyuma y'abandi. Amakuru ntituyahabwa neza, akarorero n'abatavuga ntibumve canke ntibabone. Urumva ko bigoye ko bamenya amakuru. Mu Buganda hari n'abafunzwe ngo barengeje amasaha yo gutaha canke basohotse bitemewe mu gihe caguma mu rugo,
kandi nabo batigeze babibwirwa mu rurimi bumva rw'ibimenyetso. Amaleta akwiye guhaguruka agakingira neza agateka kacu. Mugenzi we Samuel Munana, umuyobozi w'urunani rw'abagendana ubumuga bwo kutavuga mu Rwanda, ashimangira ko abafise ubwo bumuga bagiye kwa muganga babura ingene basigura indwara zabo kubera abaganga benshi batumva ururimi rw'ibimenyetso bakoresha. Mu kuganira n'Ijwi ry'Amerika, imvugo ya Munana twayisiguriwe n'uwuzi ibimenyetso by'abafise ubwo bumuga bwo kutavuga. We have to think about the inclusive. Ati dutegerezwa kwiyumvira tugashiraho ubuvuzi budakumira uyu canke uriya. Twebwe tutabona ntitwumve canke ntituvuge ni ikibazo gikomeye iyo dushitse kwa muganga kuko n'abaganga bake bazi neza indimi zacu z'ibimenyetso. Iyumvire ko ibanga riri hagati ya muganga n'umugwayi rimenywa ubwa mbere n'ubundi abwirizwa gusubiramwo ururimi rwacu. N'agateka kanje kaba gahungabanye. Aho n'igihe imiryango itaturekeye muhira ikatunyegeza tukagwayo canke ntitwige. Amaleta ahindura ingendo yigisha n'abaganga indimi zacu. Umuvugizi w'imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda, Joseph Nkurunziza Gyarasa, ahamagarira amaleta atandukanye kwibuka gushira mu migambi y'igihugu abagendana ubumuga kugira ngo n'ijwi ryabo ryumvikane. So bakwiriye guhabwa umwanya wa mbere kugira ngo ibibazo byabo byumvikane. Iyo ibibazo byabaye, iyo imihindukire y'ikirere yabaye, abadafite ubumuga barabasiga, ntihagire ubavugira. So ni ngombwa ko abafite ubumuga bazanwa ku meza aho za politiki ziba ziganirwa n'igenamigambi kugira ngo izo politiki n'igenamigambi zisubize ibibazo by'abafite ubumuga. Umukuru w'inama nshingaamategeko Mukabalisa Domitire yuguruye icesi iyi nama, abona ko ari akaryo keza ko kuvugana ibibazo bihanze abanyagihugu muri rusangi kugira ngo iterambere ntihagire n'umwe risiga inyuma. Is an opportunity to re-engage on our common. Ati nakajyo ko gusubira tukirimbura tukaraba neza ko atanumwe dusize inyuma mu iterambere uko yoba ameze kose, haba mu nzego kwa muganga n'ahandi. Abantu bose bangane kandi bahabwe ivyo bari kuri we ku rugero rungana, hanyuma dufatane mu nda kugira ngo twese twubake ubushobozi n'icizere. Aha rero amashami yigenga murafite igikorwa gikomeye kugira ngo ibi bishikwe ko maze abanyagihugu bari miliyoni zibiri n'ibihumbi 600 babeho neza muri uwo muryango. Murabika itagenda neza n'icokorwa kugira ngo ubwo butungane bushikwe ko muri Commonwealth, cyane cyane abanyantege nke bitabweho kurusha abandi. The most vulnerable of our people. Imiryango irenga 1000 niyo yaserukiwe muri iyo nama ya Commonwealth, imwe muri zine zitegekanijwe gutangurira y'abakuru b'ibihugu izoba ku munsi wa 4 n'uwa 5. Bitekanijwe ko bashira hamwe ivyumviro n'imigambi babona yohinduka muri politike z'ibihugu kugira ngo abagendana ubumuga n'abanyantege nke bitabweho kurusha uko birubu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko birasi bimuhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo ndiye bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye. Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Inama y'umutekano yaguye y'umujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarayiteranye yamagana ubutumwa bukomeje kunyuzwa ku mbuga nkoranyambaga bukangurira abandi bakongomani kwibasira abaturage b'abanyamurenge batuye muri Uvira. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uraho Uvira. Muri inama y'umutekano yahuje amoko yose yo muri Uvira n'inzego zishinzwe umutekano n'ubuyobozi bw'ingabo za Loni muri Kongo n'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta, yagarutse ahanini ku butumwa bumaze iminsi bunyura ku mbuga nkoranyambaga bukangurira abantu kuzasenya amazu y'abanyamurenge
kubica ndetse no kubirukana muri Uvira muri uku kwezi kwa gatandatu. Aba baturage bari bitabiriye inama bamaganye ubutumwa buhembera ubwicanyi n'inzangano, bagaragaza yuko nta kibazo mwuko atuye muri Uvira afitanye kandi ko nta bwoko bukwiriye kwitirwa umutwe wa M23 wabaye intandaro y'ibi bibazo nyuma y'imigwano umazemo iminsi n'ingabo za leta ya Kongo. Maniragaba Bernard numwe muri abo baturage bitabiriye inama. Ino nama y'umutekano twize ibintu bigera kuri bitatu. Ikintu cya mbere no kurwanya abantu bose batanga ama message cyangwa se bahamagarira abandi kwica ubwoko bw'abanyamurenge. Icyo ngicyo ndicyo twakozeho cyane. Icya kabiri twafashe twize uburyo ki nanone abagomba kuzoza bafatwa batanze ama message bagomba gushikirizwa inzego zibishinzwe nka security ndetse na justice. Bose muyoboke n'umunyamabanga mitorite y'abanyamurenge muri Uvira avuga ko bugarijwe n'ubwoba bitewe n'ubutumwa bw'ugwango bukomeje kubibasira. Arama audio na message atera ubwoba avuga ko ku minsi 25 nta mututsi numwe ugomba kuboneka mu gihugu muri Est ya Kongo, nta mututsi numwe ushobora kuboneka. Haba hangaha mu mujyi wa Uvira, mu territoire ya Uvira, hari abana baje ku mashuri bakagaruka bameze nabi, babwiye amajambo atari meza, bababwira ko itariki ya 25 icyo gihe bazicwa kandi bakangazwa. Hari indirimbo zihari ziririmba ko abanyarwanda bagomba gusubira iwabo. Izo ndirimbo ziri ku maedisha yose mu mujyi, mu gihe izo ndirimbo zikaya zitambuka umwanya ari wose, bigaragaza ko hari ikibazo gikomeye. Kiza Muhato ni umuyobozi w'umujyi wa Uvira, yemeza yuko umujyi abereye umuyobozi utazashigikira ubutumwa bukangurira abantu kwica abandi ndetse no kubavangura. Yagize ati tunapinga zile ujumbe zote zenye kupitia twamaganye ubutumwa bwose bunyura ku mbuga nkoranyambaga buvuga nk'ubwoko bumwe bwibasirwe bwishyirwa abana n'abagore. Amoko yose yatoye ko adashaka ibyo bintu, kuko muri Uvira buri muntu akwiriye kuba muri Uvira mu mahoro. Kila mtu aishi Uvira kwa amani. Kiza Muhato akomeza kuvuga yuko bashizeho komite igizwe na buri bwoko ndetse n'urubyiruko hamwe na societe civile bishinzwe kuzaza bikurikirana abatanga ubutumwa bukangurira abantu kwica abandi. Si mu mujyi wa Uvira honyine bari kwamagana ubutumwa bukangurira abantu kwica abanyamurenge, abatutsi cyangwa se abanyarwanda bari muri Kongo. Na minisitiri w'umutekano muri Kongo n'abandi bantu batandukanye bakomeje kubyamagana. Vedaste Ngavu, Ijwi rya Amerika, Uvira. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Mwacyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri wa3.radio.voa.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Ubu noneho tugeze ku mwanya w'ibyaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatandatu 1788 itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo ryemejwe burundu. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Guhera mu kwezi kwa kane 1775 koloni z'Ubwongereza 13 zo mu burasirazuba bwo ku mugabane wa Amerika ya ruguru zigometse ku mwami wazo, zitangira intambara y'ubwigenge. Ku itariki ya kane y'ukwa karindwi 1776
zatangaje ku mugaragaro ko zigenze ziyambura izina rya koloni, zivuga ko zibaye leta kandi zishyira hamwe zikora igihugu kimwe cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko rero nazo buri yose zari zigitsimbaraye ku bwigenge busesuye bwazo, zigahuzwa gusa n'inama y'intumwa zazo yanditse amasezerano y'ubumwe bwazo. Buhoro buhoro baje gusanga aya masezerano ajegajega, maze batekereza ikindi cyaba gifite ingufu kurushaho. Nguko uko igitekerezo cy'itegeko nshinga cyavutse. Inama y'intumwa za leta 13 yari iteraniye mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu, yatangiye kuryandika mu kwezi kwa gatanu 1787. Yaripfundikiye neza kandi iryemeza nyuma y'amezi hafi 4 mu kwa 9 muri uwo mwaka w'1787. Iri tegeko nshinga ryashyizeho inzego z'ubutegetsi zo ku rwego rw'igihugu cyose zitari zarigeze zibaho kandi zifite ingufu, arizo urwego nshingamategeko Congress, urwego nyubahirizategeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu, n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga, n'uburyo zose zigomba kuzuzanya no kugenzurana. Mu ngingo yaryo ya 7 ryateganyije kandi ko mbere y'uko ritangira gushyirwa mu bikorwa ryagombaga kubanza kwemezwa byibura na leta 9, nuko inteko y'intumwa ihita koko iryoherereza leta zose uko ari 13. Ijwi ry'Amerika. Leta yemeje bwa mbere na mbere itegeko nshinga rishyashya rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Delaware ku itariki ya 7 y'ukwa 12 1787. Nyuma y'iminsi 5 ku matariki atandukanye kugera ku ya 23 y'ukwa 5 1788, Delaware yakurikiwe n'izindi leta 7: Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland na South Carolina. Ku itariki ya 21 y'ukwa 6 1788, leta ya New Hampshire yabaye rero iya 9 yemeje itegeko nshinga rishya rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo ritangira gukurikizwa. Abahanga mu by'amateka no mu by'amategeko bemeza ko ari ryo rya mbere na mbere mu mateka ryanditswe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Nshuti zacu